Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye ariko arakurikirana JCTV. Uno musi tuje kuyaga ku kiganiro citwa Cap Jeunesse. Je ndakibashikiriza ni Gisene Kenguruka, ariko kandi sindi jeje nyene. Uyu musi turi kumwe n'abasore b'injyamunyu ngaho iruhande yanje. Mpere iburyo bwanje kuri mikro ya kabiri, twidondore yongere aramutse n'abakunzi bacu. ndakuramukije Kenguruka Gisene, ndamutse n'abakozi bose ba JCTV aho baherereye hagiye hatandukanye. Ku mazina yanje nitwa Aimable Journaliste, niryo benshi bazi, ariko ku mazina naho ntavyo nitwa Ashimishimana Aimable. Ndabaha ikaze ndanabaramutse, baze dusangire ikiganiro. Urakoze cane Aimable Journaliste. Nsubiye ibubafu bwanje hariho umusore yirabura neza ngaha muzungu. Turaguhaye ikaze. Murakoze. Kwirabura vyo ndirabura ariko ndabashimiye, nanje ndabaramukije, ndahaye n'ikaze abantu bose bakurikirana JCTV, ariko n'abatayikurikirana nabo mubabwire nabo bayikurikirane, murahawe ikaze cane. Ego murakoze rero, nibaze ko mumeze neza, muje tuganire. Uyu munsi nibaza ko muje mufise ibintu bimeze neza. Turi tayari cyane. Turi vibe kweli, biragoye kuvuga ngo umuntu ngabimara. Aho hanze mwabonye gute? Akazuba canke imvura bimeze gute? Akazuba ni sawa. Je nabonye ikirere kimeze neza. Uno munsi nta widoga, nta mvura iriko iramunyagira agiye ku kazi. Uno munsi biriko bigenda neza. Ariko hari igihe usanga vyagoranye, ugasanga umuntu ataragura agataka vyamugoye, ugasanga bimeze nabi cane. Ariko uno munsi dushimira Imana yuko akazuba kariko karaka, ntawanyagiwe, n'uwabuze akabisi akazuba karamucako bukebuke. Aimable, uno munsi turi mu kiganiro, twaje kuyaga ku ruhara rw'ugwaruka mw'iterambere ryago canke mw'iterambere ry'igihugu. Wewe Aimable Journaliste, ubivuga kwiki? Mbega ubona ugwaruka bw'uno musi hari ico ruriko ruraterera mw'iterambere ry'igihugu, canke ubona rwo nyene ruriko ruriteza imbere mw'iterambere ryago? Kw'isitiye uno munsi twaje kuganira ko iterambere ry'ugwaruka, iterambere ryago ku gatwe kabo, iterambere ry'umuryango, uruhara mw'iterambere ry'ugwaruka ku gihugu. Navuga ngo ugwaruka kuri uno munsi nibaza ko ugwaruka abatari bake bari ku kivi ugerageje kuraba, bari ku kivi cane, kuko mw'iki gisagara na cane cane ngaha turi ubwirizwa gukora kugira ngo uze kuronka ico uza guhereza umuntu canke uze kuronka ico ushira mu mufuko, na cane cane ca kivugo c'umukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi kivuga ngo umufuko wose uronka amafaranga, umuntu wose uronka ico ushira mu kanwa. Ego. Urakoze cane. Ni nayo mpamvu uno munsi twicaye ngaha kugira ngo tuganire n'abakunzi bacu, abakunzi ba JCTV, ugwaruka muri rusangi, ndetse n'abavyeyi bacu, kuko ugwaruka rufise aho rwavuye. Tuganire ku kijanye n'iterambere ryago, ingene rushobora gufasha mw'iterambere ry'igihugu, ariko kandi ntiwofasha iterambere ry'igihugu na wewe udateye imbere. Mbega Blaise, ndakubaze wewe, wihweje bimeze gute aho hanze? Wewe uriko urabibona, ubona gute ugwaruka bw'uno musi? Ivyo rero reka ndababwire, ugwaruka kino gihe iyo rudakoze ngo nyene ubwabwo ntigorya. Oya, iwanyu sinzi ko murya mudakoze, ariko ahandi biragoye pe. Nta muntu n'umwe ashobora rero gukora barakora, kandi umwe wese abanza gukora kwanza ivyo ashoboye n'ivyo akeneye, bivanye n'ico akeneye. Ego arakora, je mbona baragerageza. Hari ikintu abantu benshi bamaze imisi bavuga, kandi na twebwe tugerageje kukiraba, twokibona ariko ntitukibona co kimwe, ariko ugerageje kuraba umwe wese arafise ingene abibona. Hariho ukuntu usanga ugwaruka bw'uno musi ruriko rurahurumbira cane, novuga kujabuka mu bihugu bibanyi, canke kurondera ubuzima hanze y'igihugu.
mbega mwebwe aho muherereye ivyo murabibona bimeze gute? ya ku bwanje reka nihereko novuga ngo aho tubaye mu vy'ukuri tujakiye ku ruhande nta n'umwe atabona ivyo bintu kugaruka k'uno munsi ugerageje kuraba nko mu myaka nka 10 canke hagati y'imyaka 10 na 15 irangiye yo muri kahise hari ukuntu usanga urwaruka rwo mu myaka nka 10 irangiye bitandukanye cyane no rwaruka uno munsi ruriko rurakanura cane. kuko ugerageje kuraba urwaruka rwo mu myaka nka 15 irangiye canke 10 uza gusanga bahize amashuri bibanda ko bashobora kuja kuronka akazi ka leta ugasanga nivyo bari kwifocusingako cane ugasanga mu mutwe hariyo yuko bahejeje amashuri egare guca baronka akazi ariko uno munsi gushika uno munsi tubona ko atariko bimeze ibintu vyarahindutse cyane uno munsi uza gusanga n'abantu bake urwaruka rukera ushobora kurangiza amashuri ngo uhite uronka akazi akariko kose ni naho mpamvu urwaruka ruri kwibako guhera wanashaka bakiri mu mashuri iyo bari kukurangiza hari aho usanga baricungereye ndabaho ngaha mu gisagara ca Bujumbura ku vy'ukuri ugiye kuraba benshi urwaruka rwinshi rwo mu gisagara ca Bujumbura uza gusanga baza guheza amashuri ndavuga nk'amashuri yisumbuye ya universite ugiye kuraba urwaruka vyuza gusanga ruryamanye impapuro nka za passport z'inzira n'ibintu navuga ngo rero harimo kwagwisahiriza harimo yuko kumbure baba babona ikiruta ikindi bakavuga ati nyamba ngaha mbona atako biri bugenda ikaronka opportunity yo kujanza yo kugenda kuronderera ahandi niho usanga bariko baragenda cyane. Ariko kandi dufatiye kuri ico nyene waruvuze ati usanga bafise passport afise ibitabo vy'inzira kugira ngo bashobore kujabuka ari ubundi mujene ashobora kuvuga ati ivyo ayo mahera baja kurondeza izo mpapuro z'inzira kubera iki batotanguza umutahe batorondera umutahe naho kabara akantu gato mugabo bagashobora gukorera ngaha mu gihugu kugira ngo igihugu bateze imbere igihugu bari ngaha. Breze mega wewe ubivuga kwiki ubona iryo tandukaniro ryabayeho kubera iki? Jewe ico novuga mu bisanzwe ayo mafaranga bagenda kurondeza izo mpapuro zokora vyinshi ariko hari n'abandi biyumvira ko ajya amahera barondeza urupapuro dufata akaroro nka pasiporo tuzi kigurwa ngahe 250 kugira byaraduze n'500 murakoze rero ayo bijo 300 mu bisanzwe ngaha si benshi yogira icamarira atari umuntu afise umutwe ukomeye ariko nabwo hari ubundi muntu nawe ayabona nk'imari hari umuntu ayabona nk'imari akavuga ati jewe no yaronka no cyangwa nakijya kandi kigakunda novuga yuko kuba bagenda bakarondeza impapuro ariko kandi ntitwibagire yuko 300 uyu munsi sintuzenya sesa amahera make kugira uyaronke ako kandi kinamahera make ega ni kimwe navuga abantu tubona ibitandukanye ivyo kandi nabo ntiwabafata nabi haraho hari ababagiye babwira yuko bazoyaronka umwanya mutoya rero ino yatabona icakora agiye kurondera urupapuro si kibazo mugabo hari n'uwundi abo yayibona nyene nk'imari kavuga ati jewe aya nkayabona nzogenda ndangura amavoka nzogenda ndimi ibiraya nzogenda ngirene bamwe bose ivana nabo bayaga ariko mu bisanzwe ayo mahera je novuga ntiyo wica gufasha ngaho iwacu mbega none umuntu ari ngaha mu gihugu canke uburi hanze y'igihugu abo bantu ntibaterera mu iterambere ry'igihugu co kimwe uri ngaha mbega niwe aterera cane canke n'uri hanze urwaruka rwose canke buri muntu wese ariko arakora je novuga ko aba ariko araterera kudaterera ibingana bivana n'ivyo umwe wese ariko arakora n'ivyo ariko arinjiza uwinjiza vyinshi atera vyinshi ariko winjiza bike navyumva nyene igihugu ukenera ko kuri ivyo nyene ukeneye rero uti umuntu ari ngaha mu gihugu ntashobora kuronka uburyo bwinshi atererako oya sivyo mvuze murambabari nk'abantu mukurikirana JCTV ntasiko mvuze none dusigurire rero oya ico novuga abantu muri ngaha mu Burundi muraza kubivuga muri commentaire uko mwebwe mubibona ariko hari abantu bari ngaha mu gihugu iwacu banyinjiza vyinshi bivanye n'ivyo bakora bivanye n'umutahe batanguje canke aho bageze intambwe bagezeko abo iyo binjiza vyinshi rero n'igihugu kibaronka ko vyinshi kuko iyo winjiza vyinshi ikora ibagisha winjiza bike igihugu ntigizoza gukuramo ivyo udafise ariko n'uri hanze twibuke yuko
ino arafise umuryango arafise ivyo akenera nawe gukora ino ku buryo buko niyagaruka azosange hari imaze gutera imbere azifashisha agarutse je novuga yuko guterera umwe wese bivana n'ivyo yinjiza yaba ari hanze canke yaba ari mu Burundi. Yego murakoze cyane hama hariho tuvuze ugwaruka ni ukuvuga ko harimwo ibitsina byose abigeme akaba n'abahungu muri iki gihe n'abigeme mbona barajijutse benshi barajabukiye imbibe baraciye ubwenge benshi barajabukiye imbibe biga ivyo bintu ntivyahahora reka abigeme wakuze bagenda bishyashya ariko ni navuga ngo kubwanje ni vya bindi nyene twavuze hari ukuntu generasiyo z'ubu zitandukanye na generasiyo za kera nivyo uko tugenda twinjira mu bigiye bitandukanye hari ibigenda bihindagurika rero uza gusanga rwagwaruka ruhejeje amashuri rukayaheza rutari buhite ruronka akazi vyoroshe ngaha mu Burundi iyo baronse iyo opportunity yo kwisumamwo hanze bakaba boronka amahirwe kuko nayo nyene urazi ko naronka bose iyo bayarose rero bagomba kuyavyaza umusaruro kandi wanashaka iyo umuntu arose yagenda akagenda afise n'icyo agiye gukora afise intumbero afise n'umujanye ahagiye hizewe nibaza ko nta kosa ririmo uretse ko aba agiye kurondera nawe nibatubwire ibanga ririyo rituma idolari itahitanye umuntu ibanga ririyo ni idolari ego abigeme bajabutse mu mahanga kurondera ubuzima mwandike muri commentaire mutubwire ubuhinga mwakoresheje abarangire namwe mucanzayo nanje mukambwira ko vyunguka mucanza akadolari ntawo reka ariko kandi ntitwibagire yuko hariho n'abagenda mugabo akagaruka mugabo ugasanga nta kintu kizima bashitseko igihe bamaze mw'ivyo bihugu vyo bari barajabutse ugasanga nta kintu bashitseko bega bobo biba vyagenze gute abo tuganira aho bamwe batubwira bati baratubesha akazi twagenda ko siko twari tugiye ko siko twasanze tugiye gukora abandi ugasanga vyaragenze neza ariko nk'abavyeyi bariko barakurikirana JCTV batubwira mbega Aimable wewe umushikawe aja akakubwira ati jewe ndose opportunity yo kugenda hanze kurondera ubuzima urabona ko ngaha bitoroshe uwo muhanura gute nk'umu brother wiwe hari abayamaze bavuga ngo amahanga arahanda kumbure nubwo abagene benshi usanga mu mitwe abagene benshi vy'ukuri ugiye kuraba mu mitwe uza gusanga benshi usanga bafise kuja hanze yuko bavuga abarundi bayamaze bati ushaka umubira abira apfuye n'akanyoni katagurutse muri kamenya byose bigenda bikompletana nivyo uza gusanga ugiye kuraba ugwaka nta kintu na kimwe uzoronka kitakugoye oya ntaco kwe ugiye kuraba ugwaka uza gusanga ivyo nako ndavuga uza gusanga benshi mu mitwe yabo harimo kuja hanze bien sûr rero ariko nubwo tuba ugwaka gwishi tuba tumva twoja hanze duhurumbira kuja hanze bien sûr iyo izo pote zabonetse bivanye n'izo arizo ni vyiza ariko ntitwumva ngo kuja hanze iminsi yose heza hanze naho ntihama ari heza hari abagenda bikanka hari abagenda bivanye n'aho bagiye tukumva bameze nabi canke bagahuriraho n'ibindi bibazo bitandukanye na cane cane kuko ataba ari muhira nta wiwanya bariyo nta mama waba ariyo nta mutoyi waba ariyo n'izo ndimi z'ikirundi ntaziba ziriyo uze kurira ngo nyinyi umva ko kugorerwa hanze navyo ntivyoroshe ivyo arenda babwire iyi si ntiza batungure oya reka ntizo batungure pe kuko iyi si nayo iratubesha umwanya atubwira ati genda hariya uciye ngaha naha birakunda ubwiye ugaca unyerera ubu none ngaho wumva vyo usubira inyuma umeze gute utariko ivyondo uravunika ariko ntitwirengagize yuko hari abantu bagumye ngaha mu gihugu nabone bateye imbere yego navyo birashoboka cyane nabo bandika muri commentaire batubwira ibanga bakoresha natwebwe batubwira umuti barose usanga barihereranije ariko ku bantu bagenda hanze nabo bakagaruka ata kintu bafise nukubitahura no ngaho iwacu hariho abakora bakitanga bakaruha bikanka yuko baronka bagahomba ico bashaka ntigikunde bagakorera umubosi kanaka ugasanga entreprise irahomvye canke ihuye n'ikindi kibazo ivyo birabaho canke ugasanga n'uwukoreye uhuye n'iyindi ngorane barakurihishije abantu nyene duhura na vyinshi muri ino si rero umuntu yarondeye bikanka
akagaruka ni ukumutahura yuko iyo aba agiye biba bimeze nabi. ntamuciriyemo ari akandi kantu bama bavuga ngo nta munsi n'umwe uzoba ukiriko urakorera umuntu uzotera imbere mu gihe ufise ibintu vy'iwawe uriko urakorera. Ubu rero tuvuge yuko twese tuzoba turikorera bagerageje kukunganira ngaho ivyo nabo bagenda hanze nabo bagenda ntibagenda bafise target yo kugumayo, bagenda bafise target yo kurondera hama barose bakagaruka. Nivyo tubona umukobwa uramukoma ebana ngo ufise umushe wo mu diaspora imyaka ibiri tuzoba tugize mariage ngo sheri wanje ngari Dubai imyaka ibiri ngo tuzoba tugize mariage nawe uramufise jewe usa n'ufise amakuru tugisha ukuri jewe ntawe ndaronka n'ukuri ariko uramushaka abari Dubai bavyo abari Dubai nguyu bari kwisoko nimuntera kandi bashaka oya urumva jewe co novuga nuko abantu bari hanze y'igihugu nabo ntibatubeshe ngo babayeho neza, ariko nyene ni hahandi hari uwaguporopoje usanga ntiyifashe neza. Rega ntibagiye kubaho neza, rega ntarivyo bakubwira, rega nabo ntibagiye kubaho neza bagiye diaspora ategerezwa kukwereka yuko hari ico yagiye gukora, ariko kandi mwumvise amakuru ngo bararekura ntavyonzi tubwire abantu muzi ko mukunda n'abadiaspora mutubarire mutubwire neza. ariko kenguruka nawe rega abadiaspora ntabwo bagiye hanze kugira bagende kubaho neza, bagiye kurondera amafaranga kandi ariko Aimable ntiwibagire yuko hari igihe bavuga ati wogorwa ariko ukagorerwa iwanyu ariko biravana n'amaboko ntayari rega navyo nyene twavyaze nitwase none uwagiye akarongerayo nawe womusigurira ukuntu bwana kandidata nitwovuga rega n'ubundi nitwovuga ngo bose bagende kuko mu bisanzwe bagenda bose ntibajyane nyabaruru kuko abagenda bose ntiborohewe kandi nta n'uwo twobwira ngo ntagende kuko umwe wese bivana n'amahirwe yiwe. Nivyo bumva ko kuja hanze nivyo ashobora gukuramo iyo opportunité ushobora gutera imbere bivanye n'ivyo agiyemo bivanye n'uwakujanye, ariko ntibumve yuko mu mutwe utagiye hanze bica bisigura ko upfuye. Ushobora no kujyaho bikanga navyo ntubupfuye, ariko je ngerageje kugira gutanga iciyumviro ciwanje rega n'igihugu kirakeneye abantu bakigumamwo, kandi abavyeyi bacu bariko igihugu cacu kirakeneye igihugu zacu, abana b'igihugu barakeneye abazoza kubaha ubumenyi, kandi urugwaruka nyene ruriko ruragenda nibwo ruzoza gusubirira abavyeyi bacu abatantine bacu n'abaonkle bacu bigisha uko tugenda tubisanya. Aho jewe narindi haraza ubundi aho papa ari ateze karije nzohagera canke ngere kure yaho yarari, ariko tugira imana n'abagenda ko bagaruka tugira imana n'abagenda ko bagaruka canke baba bahutse, ariko nyene abagenda bafise imisyo zitandukanye, abagenda bagiye kurondera bakikingo kanaka bagiheze bakagaruka bivanye n'ico barose. Rero harya hari ibintu biba vyinyegeje inyuma y'ibindi ntitubimenye. Umuntu ashaka kugenda akagenda kwakarorero twege tuba twavuye hari iwacu ruguru vyumve je sindi imvuki babarira uri imvukira y'ingozi ni imvukira ya ruguru, kandi naje kurondera ubuzima ni Bujumbura. Ababishoboye baze babundose ni sawa. Abantu tuva ruguru tuzi yuko tuje kuronka amaheri ni Bujumbura, tumaze kuza harabo bikundira akaronka akazi, harabo byakundira yo kujana ibarabara rimwe karamye barabara kabiri munyine wabo baba bazi yuko ariko baraca amahera. Bamaze rero kuvuga ko bamaze ko ariko baraca amahera baca bajyama bagasinzira ati umwana azoza yabaye boss, ariko ukiri ngaho hariho ukuntu waruvuze yuko tumanuka twese mu gisagara, kenshi twese tumanuka mu gisagara tuje kurondera ubuzima. Mbega umuntu ari ruguru nta buzima yoharogera, ni ngombwa twese tuja mu gisagara. Abantu sinzi ibintu vyatwishe mu mutwe, kandi abantu rimwe baraba babi bagakura no ku kintu weci wawe cariko kiraguteza imbere, akakumvisha ko Bujumbura udashitseyo nta tunga uzobona ntaki
mu bisanzwe biba bigoye ariko abantu tumanukira akakumvisha ko ushiki tuba twabibwiwe n'abandi kandi shani tubeshanya nawe umuntu avuye i Bujumbura yakaravye neza asha ushaka uba ukora iki nawe wamanutse uje kurondera je nazanwe na vyinshi naje kwiga gisagara uko bakibamwo mbere na mbere mugabo rero n'ubuzima narabwaranzanye da sinovuga ngo canzanye gusa wewe bimeze gute mu bisanzwe wamanutse nk'umufuko w'amakara oya manacho bagiriye iwanyu jewe ahubwo uretse ko n'ubu ndavyumvire no cyamaze nkasimbira muhira kuko ngasi wacu ariko nyene tuba ashawe n'imyaka maze i Bujumbura twamaze ku mpamvu zitandukanye imyaka maze i Bujumbura ruguru wahashobora pensere ko ni muhira ntawe woshobora muhira iyo nzobe twoyiga tukayibura i Bujumbura imyaka ntabaye ngerageje guharura ni iyo mishinga myinshi yoba ari mwimwe iyo ni mike ariko inemo y'ofise urumva ko ukuyemo ine amvura muriyandikisha mu bitabo vy'imvukira kabaye oya nawe ari mu manuko abantu twebwe ngato amaze rero na jenje ego wewe rero uri mufuko w'amakara ntaco twibagiriye muhira bihangana bavyeyi ba Brenda jewe naracibagiye kuko abavyeyi bose bari Ngozi abatuvugana bari Ngozi urumva ko umutima ni wambwira nze kubaraba bakubitira umunsi umwe nce manuka ego ubuzima bw'i Bujumbura bwaramfashe ego ni muri kino gihe rero turiko turabona yuko urwaruka rwa kino gihe rutandukanye cane n'urwaruka rwo mu myaka iheze kubera ko urwaruka rwo mu myaka iheze rwabona yuko ahanini bahejeje ishure atakindi kintu bashobora gukora ari ukurondera akazi ka leta ikazobaha akazi ariko muri iki gihe siko bimeze vyarahindutse cane aho ubona yuko urwaruka rwinshi ruriko rurahurumbira kurondera icobateza imbere na cane cane bakajabuka mu bihugu bibanyi mu bihugu vyo hanze kugira ngo bashobore kwiteza imbere nabo ariko kandi n'abigeme nabone barijutse cane ajya nkubwira igitera ingufu rwaruka kurondera mumbabarire sinzi ko ari mwese ariko nk'abahungu ndazi impamvu abahungu kino gihe urabona abakobwa kino gihe baragoye kuja kumuvugisha ata amafaranga ufise ntakumviriza araho ukuntu umufuka umeze utundashe ni sawa ariko uhobahoba avuga ati mwana w'amana fata inzira igororoye ugende urashobora kubura uwo mungana ariko jewe ariko namwebwe abahungu nsigaye numva ngo umukobwa adafise akazi ntumuvugisha ariko mu bisanzwe kandi utabeshe abakobwa gusa akantu k'agafaranga nta muntu n'umwe akanga abakobwa bararengeje hari uwoza ubu we sinzi urugero uriko uwoza ubona umufuko w'abahoro uwo mwumvira biravana n'impamvu murundi umeshe inzara none kuko ntamufise si arakwihakanye twandikire muri komande tuzohita tumuca amande oya ariko navyo biri nko mu bitera ingufu rega hari ikintu kiza umengo ni kibi ariko kije gutera ingufu kubera ko nk'iyo nayo nakantu narinzanyemwe ariko navyo biriho kuko mu bisanzwe ntiwoja kuvuga ngo ugiye gushaka kuresha umukobwa kumutereta ngo uzomusohokana gute atamahera waciye kandi kumusohokana utegerezwa kugira nayo usigarana kugira uzobandanye imirimo ivyo navyo birimwo mu bituma twumva yuko twokora kugira turonke ayo mahera ariko ndabibutsa yuko atari vyiza gusesagura ngo muyajane mu bakobwa hirya y'ejo muzokenera kurongora muzokenera kurongora akabakumvise uzi ko adakeneye amahera azombwira oya akantu ko gukora uretse nawe bwa burayakeneye utazoba yakeneye ni akantu k'amafaranga mbona kandi ndakunganiye ikintu kiba cyo dutera gukora cyane nko gwaruka nibaza yuko gwaruka twese uretse no gwaruka abantu bose muri rusange nta muntu n'umwe badashyamahera kuko aho tugeze ubu n'umwana avuka umufumbatije amahera ngo yayabone umwana w'imyaka 3 cyangwa w'imyaka 4 ari asaba amafaranga rero novuga ngo abana uramuhijana
mugiye musubiza eh kabona atanguye gushira inyuma y'umugongo none mwijana umuhaye gusubiza iki irya ryo ega arumva yuko ariyo mahera akomeye abo rero bamugana reka amafaranga yo muri rusange nta muntu n'umwe nyene aba atayakora oya amafaranga twese turayakunda kandi kino gihe kubaho n'amafaranga ya bien ibintu byose nico ukeneye cose ukironka kubera amafaranga gukora kugira tuyaronke jewe nkajewe nafise amafaranga cyangwa Mze murama amafaranga Chokwa? Ego ega niho nabonye kare vyari nafise amafaranga mu mufuko eba vyanoka vyanze umuntu uco ubu baguhaye bimeze neza bamaye nyene bamfumbatishije ubwo ibintu bigere ariko nawe twibiri ibanga ry'ukuntu vyuko umeze nabi gaca umuntu nyene mfise nafise amafaranga amagara yari umuntu acunge umuntu ucunga ubu rero iyo narose nyene bikaba bimeze neza ibintu baba ari sawa tubwire umuntu yaguhaye no tugenda tuya ndaza ndabwira inyuma ya mikro basi oya duhibanga hari n'abandi bakeneye impanuro zawe z'ahantu impanuro canke soke ni yayindi nyene ni ugukora cyane canke nawe uri muri babandi babironderera oya Tumvise rero ko ugwaruka rwose ubu ugwashira ubwenge haba abakobwa haba abahungu bose ari uguterera mu iterambere ry'igihugu mu kwiteza imbere kwabo ari nako bateza imbere igihugu cacu. Akajambo kanyuma Aimable wobwira abakunzi bacu muri rusangi ugwaruka. Ya akajambo kanyuma navuga nuko mu iterambere ry'ugwaruka twabivutse nuko bokora cyane nuko tuzokora cyane kugira ngo wa mufuko wose nyene kibara mukuru w'igihugu cyacu kiza cyundi atubwira ubika amafaranga umunsi uronke icyo gufungura n'umufuko wose uronke icyo ubika Ego Bread wobwira iki abakunzi ba JCTV muri rusangi n'ugwaruka rwose. Okay, murakoze jewe ikintu numva no babwira no kubandanya bashiramwe ingufu mu gukora kandi bizere yuko ubukoze yazoronka iterambere rizoboneka kandi nibatera imbere kuri bo n'igihugu kizoba kiriko kiratera imbere kuko gikeneye ingufu zacu igihugu. Ego. Nuko rero turageze ku musozo w'ikiganiro cacu ikiyago cacu yari Cap Jeunesse mwari kumwe na Disrene Kenguruka kuri mikro ya mbere nsabe abo twari kumwe Bread sezera abakunzi bacu. Ego ndabashimiye mwebwe mwatukurikiranye muze mubandanye mukurikiranye ibiganiro vya JCTV cari ikiganiro Cap Jeunesse ndabasaba kugira subscribe suivre kuri Facebook kugira ivyo tuzoshira ku bwa mbere muze mutangure kubibona mu bihe n'abandi. Ego mwakoze kuza ego nawe mwakoze kwakira mwakoze n'abatwumvirije. Ego Aimable sezera abakunzi bacu kandi mwakoze kutwitaba. Ya ndagushimiye nanje Gisele ndashimiye kandi twakoranye shimiye n'abakozi bose ba JCTV kuri platform zacu ni JCTV aba kuri Facebook ndetse na YouTube bagenda bagesa abone bagenda bagesa subscribe kugira ngo babandanye babona ibiganiro byacu tunabifurize n'umugoroba mwiza cyangwa umunsi mwiza bivanye n'ubwose aherereye. Mwakoze rero mwebwe mwese twari turi kumwe muri kino kiganiro kuri JCTV tubasaba abataragira sabone bagende bagire sabone canke subscribe j'aime partage na commentaire birakenewe naho utaha turabakunda.